ishari ngahambe risha bahana kugira ngo bari terambere tera mbwira ishari ujya yambwiye ngo jewe ngo noronka motopompe ngo teno bagurutse cyadamuha motopompe ngo yo nabashingira nta muhemiko uno munsi yadushinga intaye yuko uno munsi miliyoni 5 ntizishobora kumupfunga nta myaka ibiri rahe shagishingiyo ntaho uvuga uti haru banje kubaramutsa nongera nsaba abari ngaha cyane cyane urwaruka dukomera amashyi menshi cyane umujama wacu. Nitwa Niyonzima Richard, jewe ndahejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka wa 2020 hanyuma ndaduga kuri tere ku Gatumba ndiyumvira none ko mbona abandi bariko bari Gatumba Majahe ni mu Masango ku mutumba wa Masango komine n'intara ya Muramvya. Hanyuma niko kwiyumvira ati none ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aguma atubwira ati gwaruka ni mukore mwiteza imbere, mbega jeho nokora iki? Nubwo nsa gutya ndugenda mu Nyamwema, ubwo jeho ntisinotera muri iryo terambere ry'igihugu, maze nca ndiha umugambi nja gusaba ikiraka. Ariko rero byarangoye gato kuko ahenshi naraja ku kiyede bakanyirukana ngo we ntavyo boshobora. Hanyuma ndatombora umubanyi wo muhira yashaka kubaka inzu, acambwira ati ubwo wewe ushobora kuvyatura amatafari, ndanamuhaye sinabwira nti je no bishobora. Hanyuma ndabikora ndamuvyaturira amatafari, nuko ndabironkamwo umutahe w'ibanze. Ndose umutahe naciye niyumvira ati none ko muhira haga mbe nkore gute? Niho twaca tuvugana n'umubanyi kandi ndamusaba itongo, namubwira nti impa ngerageze ubwo burimyi numve iyo nyigisho ndayishire mu ngiro ndabe ko bishoboka, kandi ndavyumvirije teorikema pratikema birakunda neza cyane. Niho natangura ndarima imboga imboga mbona ku mezi 3 ntanguye guca, narimye ngarenga ntanguye guca ndashobora. Hanyuma niho naryoherwa ndasubira ndarondera uwundi murima ndarima. Hanyuma ico gihe nkarima mu rushana gusa, mbwa ndabona ko muci bingora ari hafi y'uruzi ku Mucece, ndabona ko muci biriko birangora kubiza umwimbu. Niho nagirirwa amahirwe turahura na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ankundire ndamuvuge mu izina General Major Evariste Ndayishimiye. Twahuriye Igitega kuri Iteji, niho namushikiriza akambakiye ndavuga nti nyakubahwa, hamwe mwonyizera mukampa igikoresho cyo kuvomera, jewe ubwo buzi bariko baravuga norindirira kuri tere hageze nkazokora ibindi, ariko ndabona ko uburimyi bushobora kunteza imbere. Nuko arampa imashini, hanyuma ntangura kwagura imbibe, imirima ndarima ndakota ndaduga ndaronka umutahe ndawurose. Rero ntangura kugura ingurube, kuko muri ekonomi batwigishije bavuga bati ekonomi ntishingiye ku kintu kimwe. Naba Bill Gates bagiye barakora muri ibi baja ku bindi, niho ndacangura ingurube mu mafaranga nunguka, ndacangura ingurube ko navuga nti none uburimyi bishitse bugahomba mbeho nzoca mu bandi. Byose biranyerera, ingurube ndazigura, ndagura ingurube imwe iramvyarira, nshafata umugambi wo kuza ndazibitsa abene gihugu, kubera ko uburi kurima byantwara umwanya, korora naho narabona nti ntavyo noshobora byose, ndaziha abene gihugu. Murumva ko ubwa mbere namaze gutangura gutanga akazi muri bya bikorwa byanje. Abene gihugu bakorora, hanyuma hageze ko tugurisha nkakuramo umutahe, inyungu hejuru tukaca tugabura. Murumva ko nabo kandi baca biteza imbere, baronse umwavu baza baragurisha badafise aho bashobora gukoresha. Nibyo ndabikora, hanyuma ndisononora ntangura kugura amatongo, tuvitwa itongo bivanye n'amafaranga n'amafisi, hamwe nahora ndima tukavugana niwo nahora ndahakoteye, tubwo ntawo guha amahera tukapfanako, hanyuma nkazoguma ndahakorera. Birankundira, ndaronka utuvi dushika 3, nuko bandanya ndahakorera ndabikoreramo. Ubu mperuka kuronka
agatongo gatoya k'agaparisera hafi aha mu gisagara ca Muramvya, nkaba nifuza ko mu mwaka uza je ntazoguma mpanze aho ndi, nzoba mba mu nzu yiwanje. Nico gituma nashinze intahe mvuga nti mparuye ivyo ngezeko uno munsi miliyoni 5 hageze niba ari ikintu coba cononekaye canke gikenewe kinsaba miliyoni 5 notuma ngurisha ivyo naronse. Hanyuma mbonereho gukebura ugwaruka. No munsi hari abanyeshure benshi batunanye amadiplome mu nzu bavuga bati ntitwoja guhanga umurundi. Je n'ukuri nta n'isoni bintera iyo mvise isuka ku rutugu nigire mu mirimo, kandi nta n'isoni bintera iyo ndi mu mwonga ariko ndagazura canke ndiko ndaduza amazi ndiko ndavomera ibiterwa. Ivyo rero ugwaruka uno munsi nico kiduteye ubukene. Usanga bariko bararira ngo turi mu bushomeri, ngo ubukene buratwishe. Jewe nkabaraba nkitwengere. Abenshi je nababwiye nti ubwo bushomeri muriko muravuga mwe muriko mutukisha igihugu cabibarutse. Kuko igihugu nta hantu na hamwe kikurinda kugira ngo ukore umugambi w'iterambere. Ushaka kugenda uhitana ikiro cy'ibiyoba wewe ushiruka isoni, ko abenshi baca bagenda batwenga ugiye ngo nta bintu baza gukora. Ndibuka nkitangura nkiri ku ntebe y'ishure, jewe amahera y'ishure narigwa n'ivyema ngiye kurangura, nahereye kw'irobo ariko haragera igihe ndangura n'ibiro na 200. Hanyuma hageze ku mwaka w'ishure utangura, jewe muhera sinigera ngorana. Ivyo rero narabibayemo, narabonye yuko iterambere umwe wese agerageje gukora rishoboka. Rero no munsi ntitwitinye, noneho nakabijya paeje yaraje na beach. Jeune akeneye kwiyumvira ku mugambi wari wo wose arafise uburenganzira bwo kuja gusaba ingurane. Jewe naho ntarasaba ingurane muri beach canke paeje, turakorana no gwaruka kandi ndabafasha nkabaha impanuro. Ndababwira nti ko mushaka gushikira kuri byinshi, genda babaho umutahe mukore kuri ibyo byinshi. Mugabo je navuze nti mpera ku busa kugira ngo ndabe neza na neza iyo ndiko ndagana, kandi n'ingurane nimirije kuyaka kuko ndiko ndagura ibikorwa. Ndifuza kugura amatongo yagutse kugira ngo nanje nzobandanye nkoreramo vya bikorwa by'uburimi nivyo. Hanyuma mpande y'ivyo bikorwa nkora, ndongera nkashigikira abagendana ubunyamwema bagenzanje, ndabereka ingene bo kwiteza imbere. No munsi rero ndiko ndabaronderera umutahe kugira ngo umwe wese abashoboka ndabaronse ibibuguru vy'ingurube. Ndiko ndatekanya yuko muri rinoci nariyemeje ko nzobagurira abambere, nzogurira umugwi wa mbere ibibuguru bishika 10 nimbura ibitunguru narimye. No munsi ko mfise imirima mukomera amashiye urumva yarakiza n'abashakiza abantu. Mfise imirima y'ibitunguru n'imirima y'amashu. Ndizeye ko mu kwezi kw'icenda nzoba nimbuye, ariko kugira ngo sindabajyanishe nari nifuje banyakubahanya n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nyongerereze kuri uwo mugambi ngomba gufasha bene wacu. Nagomba muzomfashe muri zirya ngurube mworoye, muzo nyongerereze ibibuguru by'ibyo 10 mu mwaka uza, muzoze kuraba aho bigeze. Kandi abenshi abanyamwema bahora bakuma binyegeje, ndiko ndagerageza kubereka yuko iterambere rishoboka, kandi baze baraja naho abandi bari, baze barumviriza iyo igihugu gitera kica, ko hari benshi baguma hariya muhira mu mpete binyegeje, ugasanga ivy'iterambere ry'igihugu menga ntibibaraba. Ngejeje ngaho nkaba nongeye gushima, kandi nkaba ndabashimiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku mwitwarariko mugirira ugwaruka, kuko bama barayamaze bati wanka gakura abaga umutavu. None ko mwatwitayeho ngo tubeho, natwe tugiye kwikuramwo imbeho kugira ngo tugaragaze ko tukiriho kandi tutatanze imihoho. Niharambe ugwaruka, niharambe indongozi zitayeho ugwaruka. Murakoze.